ndagakura we ubwa mbere baganiriye ku bikorwa birangurwa na nyen'icubahiro biciye mu biro bya nyen'icubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ariko rwego OPDD Burundi hamwe no muri Fondation Mugiraneza. Arashima cyane ko ivyo bikorwa biza bishigikira leta mu gushikira amahangiro y'amakungu na cyane cyane mu gushigikira umukenyezi, amagara meza, kurwanya ikiza sida, tutibagiye no kurwanya ibijanye ihohoterwa ry'abakenyezi. Yamenyesheje yuko ishiramwe mpuzamakungu PNUD rizobandanya rishigikira ibikorwa bya nyen'icubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu na cyane cyane aho bipfuza ko umukenyezi nawe ashobora kuja imbere akabandanya yerekana ko ashoboye. Hariho umugwi w'abaganga bimirije gushika ngaha mu Burundi kugira bafashe babakenyezi bafise ingwara zo mu kigo, aho abakenyezi barenga 50 bazoheza bagakogwa uzoba uvuye mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ishirahamwe rero PNUD rikoranye n'ayandi mashirahamwe ya ONU bakaba bemeye gushigikira uburyo bukenewe kugira ico gikorwa kirangurwa. Uwundi mugambi bemeye nujanye no kubaka ikigo. Murazi ko hariho ibigo humura bisanzwe bishigikira abakenyezi baba bahuye n'amasanganya yo gukorerwa ivya furambi. Rero hariho ikigo kihasanzwe Gitega n'ikindi co mu Rumonge bisanzwe byubatswe n'iryo shirahamwe PNUD. Bakaba rero hariho umugambi wo kubaka ikindi mu ntara ya Kayanza, navyo bakaba bemeye yuko uwo mugambi bagiye kuraba ingene nawo bawushira mu ngiro kugira ababa bahuye n'izo ngorane, abenshi n'abakenyezi ariko hariho n'abagabo bishikirwa nabo nyene bashobore kuronka ibigo bibegereye bashobora kwitura biheze bibafashe haba kubavura, kubaburanira kuri izo ngorane baba bagize, ndetse no kubafasha kuvyakira gutyo bagaheza bagasubira mu miryango ari bazima. yewe ndagakura we